uko mwigira imbere niko bidakunda ko mufata amayimazi yako uko mwigira imbere igira inyuma uko mwigira imbere ntibikunda ko mufata amayimazi ingo nawe ingo nini wazanye jasho
Nanje. Dunia turakushikiriye. Yego. Ekipe wewe uri ngaho. Iyo ekipe yindi nije kuri Shaniki. Gira Ernest wo muri Meri ababarire. Gira Ernest ari ngaho. C'est bien, merci. On l'a causé, merci. Pas de problème. Cara kubima. Umuntu yiruka kurya abantu. Allez, on taille, c'est bien. On taille. Allô. Les questions inyuma y'amategeko c'est bon seulement amategeko C'est ça? Salut. Allez, tiens, gars. Disciplina. Muito vaguruca. Aí cura. Quello sa che mi ha fatto, non mi sta murakoze cyane n'amateka n'umugisha ku Burundi
kuba mvuye mu mahanga nari maze iminsi guhiganwa mu bihugu bitandukanye, aho nahereye mu gihugu cya Amerika nkakuramo neza hatsinda imetero 3,200 birengako, nkavaho nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa aho nakoze 3,000 nkongera nkahatsinda, kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane ugira 5 mu myanya nyaruka ku isi. Nkavaho nkaja mu gihugu cy'Ububirigi nkatsinda ibirometero 5, naho nyine nkahakorera umwanya mwiza kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka. Urumva n'ibintu bitangaje. Sinagarukiye ngaho, naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda, hari kurondera amanota ashobora kunshikana muri finale kugira ngo higanirwe iki gikombe mubona. Natsinze ku 5,000, akaba ari igikombe kidasanzwe, igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ni umugisha ku muryango, umugisha ku gihugu cy'iwanje. Hanyuma sinahagarukiye ngaho, naciye ngenda mu gihugu cya Croatia aho nuvuga yuko nakoze ibintu biboneka gake, aho nashoboye kugira umwanya wa mbere. Ababonye ukuntu nakoze competition barabonye yuko ubu umurundikazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000, aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21:156. Ibyo bibyarwa biheruka ku isi. Ni kuko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa Uburundi. Ndatewe cyane gushima, umugisha kubona n'abantu batandukanye, umunezero ntafite ukuntu ugaragaza kuko intsinzi y'iwanje ayibonye mo ibintu byinshi. Narabonye abarundi batwenga bose, yaba bari ngaha mu Burundi, abari mu mahanga, bose bari mu intsinzi yanjye. Ibyo bikantera intege, bikantera kwishima. Ndumva yuko nakoze ibidasanzwe, kandi koko nyine ibyo nakoze ntibisanzwe kandi bikora mu bidasanzwe. Nanjye ubu ndavuga ariko ntasanzwe ku isi. Murakoze. Hanyuma nagira nshimire abantu bose, ntangure gushimira umuryango, nshimire abantu bose bashigikiye, banteye intege, nshimire abakoci bambaye hafi batandukanye, yaba ngaha mu Burundi no mu gihugu cya Kenya aho nashoboye kwimenyereza. Bose twanditse amateka hamwe, urumva yuko bose aho bari bararyohewe, nanjye ndaryohewe. Nanjye ndabashimiye mwese mwaje kunyakira. Ibintu binyeretse umunezero, kandi nobamenyesha yuko n'intango. Umunezero munyeretse, nibaza yuko ugiye kubandanya untera intege, nkazoshobora kubandanya nitwara neza, aho novuga yuko nzogerwa cyane n'umwaka uza ngarutse mfise igikombe nk'iki muri championnat du monde izobera mu gihugu cya Etazini, nkasubira kwakirwa na iteka, nkashobora guha umunezero abarundi. Rero ndabashimiye mwese, ndashimiye abajournaliste mwese mwaje kunyakira. Murakoze.